Sabwe cyubahiro ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ndashima Imana rugira byose yanzigamye ikankura muhiri kanshikana ngaha amahoro nihabwe cyubahiro. Hama dushimira n'abarongozi bacu ukuntu babonye ko ari byiza kugira ngo tumarane namwe ukwezi kuzima turiko turavuga amajambo y'Imana. Naravuze si byoroshe abantu bashaka kwemera ukaja kuri altari kwigisha no kuvuga ko barakwizigiye. Yesu ashimwe cyane ko si bose bizigirwa. Iyo ndabashimiye cyane Imana ibamere umugisha kuba mutwiyumvira ko mukadutumira. Imana ibagire neza cyane. Nishimira n'ishengero dusange urugendo kuja mu ijuru ukuntu mudahengeshanya ukunda kwigishwa no ukunda amajambo y'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo buvugishwa butavanze. Amen. Nta maguya arimwo, nta byo kubesha birimwo. Uryizeye ukarigendera rihindura ubuzima bwawe. Uretse ko turi mu bihe cy'iherezo aho abantu badakunda ijambo ry'Imana ariko bakunda ibindi bintu. Nibisanzwe ko birivuga Yesu yavuze ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mu isi. Yarazi ko azosanga ibintu byaramaze guhinduka, abantu batakizeye Kristo Yesu bizera ibintazi. Ariko Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushika kwa data adaciye kuri jewe. Haleluya. Rero murakoze cyane. Nitwa Ndagijimana Emmanuel, nkaba nkishijwe, nkaba nkunda Kristo, nkaba ndi umurongozi w'ishengero ryitwa Cross Church, ishengero ry'umusaraba. Nkaba nubatse mfise umubebi umwe n'abana 7. Genda mwita umubebi ko ntabwo arasaza. Oyaye tuguma dukundana ko turivuza ko tuzosazana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndakunda Imana. Hama nkabashimira na petit frère Azar. Twakora ibikorwa byinshi bitandukanye cyane muri Jase. Mwambari ibigwanishwa byose by'Imana kwabo tunigana tarabinyama n'amaraso. Turazi ko turi mu bihe bigoye cyane, aho abantu batabona ibyo turi ko turaja, twaciye mu bintu bigoye, ariko Imana yabanye natwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi itangaje tuva mu ntara imwe. Tuva mu ntara imwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo ndabinezererewe kuvuga ati hari cyariho grand frère anyumvira ko, nkavuga rero petit frère anyumvira ko Imana imumugisha cyane. Turiko turiga amajambo avuga ngo amategeko y'ubwami, amategeko y'ubwami bw'Imana. Bene data, ikintu cyose kirafise amategeko. Ikintu kimaze kononekara kubera ko chance amategeko. Igihugu itafise amategeko kirononekara. Ibwirizwa shingiro tugira ngo tugende ukuntu nk'abene gihugu tubishire mu ngiro n'amategeko ari mu gihugu, kandi utahakoze urashobora kwica uburongozi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Badutegetse ko tugira amakaye y'urugo, ibikorwa rusange ukavyirengagiza. Niba gufunga si icaha kuko ntiwumvira amategeko y'igihugu, umvira amategeko genda nakaranga muntu. Yesu ashimwe cyane. Mwishengero hari amategeko batubwiye umukristo akwiye kuza yambaye akwikwiza, ntaza guhenera abantu mwishengero. Amategeko uri muri eglise, umukristo akwiye kwifata nk'umuntu yakijije akagira indero ya Kristo, n'abantu bamubona bakabona Kristo muri we. Haleluya. Uraje ijambo Kristo ryatanguriye muri Antiokia, abantu babonye imyifato y'abantu bavuga ngo mwebwe muri aba Kristo, abantu baba umuntu yitwa Kristo. Birakwiye ko aba Kristo tugira ikintu bita amategeko y'ubwami atugenga. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rya mbere ritavanze ryuruzuye ni ijambo ry'Imana, Bibiliya. Arimo amategeko neza akubwira ukuntu ukwiye kwifata, ukuntu ukwiye kuvugana n'abantu, ukuntu ukwiye kwambara, ukuntu ukwiye kudandaza biri ngaho indani, ukuntu ukwiye kurima biri ngaho indani. Ibintu byose byenena ku ijambo ry'Imana. Ariko ikibabaje abantu bakora ibintu ntituzi niyo babikura. Twumvise inkuru y'umugabo yafashe urugendo asigira abantu bangahega yemwe 3. Umwe asigira 5 zingahe 5, undi zingahe undi zingahe. Abantu kosa uko ari 3 yabahaye ama principe, ndabahaye ni mugende mudandaze. Twabonye ko itegeko rya mbere kugira gute kwizera. Ndababaza nindamaze kubona Imana, nindamaze kubona Imana mu nyishuri isa gute? Irera uramaze kuyibona yera? Wo bisigura neza. Imana isa gute? Ariko muri zira kwiriho kwikora ikavuga igashitsa. Ico rero bacita igice cy'ubusazi.
we wizera ikintu utarabona kandi ukavuga ngo no tumapfa ngo hako nopfa kuri Kristo Yesu. Ibaza ico kintu. Hama Paulo abwira Abaroma ngo nta kintu kizontandukanya niki n'urukundo rw'Imana, ngo ni inzara, ngo naguhamwa, ngo nugenda amenye, ariko no musaba Kristo ubuzirasyo ucuva ku Mana, uvuze impuzu ntuza mu ishengero ry'Imana, ariko byose biri mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ababiri barumvise barizera bahawe ko yaciye afata urugendo asharagenda. Navuze ni itarano n'ibintu twabikijwe, niko navuze. Ikintu cyose ufise wewe si gwawe, niyo mpuzu wambaye, ni telefone ufise, ikintu cyose si gwawe ni tarano. Yesu ashimwe cyane. Cyatuvuga tuti itarano isobanura ubushobozi Imana yaguhaye. Ubushobozi tuvuga kandi itarano isobanura umwanya Imana yaduhaye. Abantu bakoresha umwanya nabi cyane, nabi cyane. Ibindi bihugu bimaze gutera imbere nko muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya, muri Uganda, barazi gukoresha umwanya, bahita ngo time is money, nta mwanya wo gutakaza. Ariko urashobora kuza ngaha agakubita igipindi umva n'umuntu yagomba gutekana hanateke, bariko baravuga umuntu ngo mama kwa Mungu, ngo yaje yiparatura, ngo yaje yishira hejuru, bakamwicarira bagafata isaba, bariko baravuga umwana w'umuntu. Ariko muri iyo saa murashobora gutega umugambi w'iterambere. Vuga amen. Ko mutavuga amen? Je rero nta kintu kintakariza umwanya mu buzima. N'abakozi ndongo ibintu byinshi kabisa. Ndongo urunani rwa pastori muri zone Gatumba, Rukaramu, Maramvya, Rubirizi, ndongo ibintu bikomeye baguma bamanga mu gihugu. Ndababwira ni je mu buzima ntabwo gutakaza umwanya. Nta mwanya mvise no uri eglise nshika imbere cyo gutakaza umwanya. So umwanya abantu bawufata nabi, kandi umwanya wararemwe. Haleluya. Umwanya wararemwe. Tuvuga tuti itarano ni ubutunzi Imana yaduhaye, amafaranga, inkomezi, ivyo udandaza, yose ni itarano. Yose ashimwe cyane. Twabonye igitego rya kabiri ari iki? Gukora ba Kristo. Kubera iki twogaritwe bakene? Kubera iki ariko dusabiririza? Kubera iki baratwisha abantu bazana ubutumwa bwa mbere? Baratubwiye ngo harahiriwe aboro, ubwambe bw'ijuru n'ubwabo. Baratubeshe, siko birivuga. Hahiriwe aboro mu mitima, apana boro mu ngodo. Hewe, apana boro mu ngodo. Nyumviriza, urabona umuntu akaja mu mwema gasenga kuzuzwa, akicara ngaho ntanakore, ngo Imana irurutsa amafaranga yakubwiye genda ukore. Na amafaranga uzotora mu ibarabara, iyo ni tombora azo barirona. Genda ukora akazi, kora job. Niba ari renga dandaza, niba ari bitumbura dandaza, niba ari amakara dandaza, ikintu cyose ushoboye dandaza. Baragukegera mu gitondo, ku mugoroba uzobaha mega. Nturanyumva? Mu gitondo uzogusa bari ku mugoroba ati ndiyazima telefone mwana nitema mega, kutakoze wewe. Ivyagusa bitera ubwenge buke. Kora. Umugore akora nasabiririza umugabo. Umukobwa akora ntibashobora kumutera inda y'ishushu kuko afise akazi ariko arakora. Ariko udafise akazi abakwikuruta ko ni benshi ngo ubayimbwa. Uri busy n'akazi, uva ku kazi ukaruhuka. Je nkunda kuja muri ibyo bihugu ngenda cyane, ngunda muri Kenya cyane. Abantu baho barakora amasaha 28, nta mwanya bafise wo gutakaza. Yesu ashimwe cyane. Ba Kristo dukore amaboko muki mu mpuzu, kandi ntuzu ga yakazi muzara ukazi. Niba ari gukoropa genda ukoropa, niba ari kubura ejo uzotunga umuryango. Yesu ashimwe cyane. Ya gatatu twabonye ko ari iki? Ngiye kurivuga gutanga. Kugira gute ko muce mugabanya volume? Kugira gute? Gutanga. Abakristo turi ingumyi, abakristo turi ingumyi. Gutangura kuba pastori, kaja kuba ririmbyi, kuba diakoni, kuba protokole, turi ingumyi. Barabandi twatanga ishikano nga hari bataza gutanga ishikano, ariko bakeneye Imana igire gute? Ibahezagi. Apana ibahezagi. Jenda ngo yabatama bishinga nababwiye ni udavuze ishikanwa niyo dimanche ntiwinjire. Kuma muhira none uri umutama w'amajambo gusa. Ngo niko mzo wa kanisa wabushe leta hela.
leta sadaka. Barabizi nije ntangura, nije nangura ngandika nanze bitatu nanze bitanu. Umukozi w'Imana ko zibaza gutera yasho muri eglise n'amashikana nutange kugira ngo tuguhezage nawe se utawubarikiwe taga nawe wezagire. Abandi n'ababaririmbyi aba baraturirimbisha wewe haleluya tanga sasa bagacha bihanagura amayasho ngo leo tulitesa. Ulitesa, leta hela msadaka hapa. Ulitesa ko wambaye kuberewe ko mwambaye uniform wabuze sense ya yishikana wayabuze hama ngo mana mbeza gire mana none wewe wampaye iki? Wewe lishani panini kusaba ndagwe wewe wampaye iki? Ndababwira ikintu kimwe, hari abantu bigisha abantu nabi ngo ya Mungu atakubariki uko siku Imana ikora. Imana ikorana n'abakora. Haleluya. Ikorana n'abakora, ikorana n'abatanga. Kama hautowe hautapata, ukitoa utapata, ukitumika utabarikiwa. Ni principe na amategeko y'ubwami, si ibyo guhishurirwa, ni biri muri Bibiliya. N'umumaraya agiye agasambana araronga, n'umusuma avuga ngo cyakunipatia nifanye nini? Ni muibe kandi arihiba. Abona abantu batazi n'Imana, iyo Mana yabo babwira irabaha, bakihiba bakaboregwa bagasambana. Ibaze twe dusenga Imana ivuga kandi Imana ikora. Yavuze ngo ndi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndarishitse. Haleluya. Alisema niko nyuma ya neno langu kwamba nilitimize. Imana ntabwo ari umukene, fuza ko tuyitangira. Toa sadaka ya kuendea kanisani. We kuvutanguye 2023 haudirishage 500 waduze cyane ni 1000 francs. Hapo ulitesa kobero. Naona kuya baze bana wazea ni sengi mlikubeni ngapi? Sengsa samba. Taxi vero ni ngapi? Ngapi? Ari umunsi umwe jewe harukuri Imana yandemye barazi muri eglise yo batanza nababwiye nti ufise desa ntuzu yazana. Nababwije ukuri mvuga ibyo nigisha muri eglise si bintu nkopia. Kama uko na 200 usilete, 300 usilete, anzia kungapi? Sengsa. Nja mugiseke hizi 200 ni za nani? Ngoni zako kamata franga. Na Yesu sekuri altari ikasema Mungu sio maskini. Mukishindwa kutoa familia yangu itatoa, mimi nitatoa. Ndabigisha gutangira bane muze muba bakene. Musikwe ba maskini. Barabizi. Imani kuzigama iyinga ryose rizima. Warariye, warambaye na mamegari tia mu telefone mzee. Afu Mungu tunamkamata kama ni kalicho, kama ni maskini. Mungu Imana. Mzee bambie watu kweli mzee, acha kuwabembeleza. Bambie wakienda Mungu ataleta wengine bambie. Tukileta sehemu ya 10 ni ya pastori, ni ya kwako mujana mwishengero. Kama utowe hautabarikiwa. Prinsipe ya baraka ni kuachilia, sio kuomba. Itegeko ry'umugisha ntabwo ari ugusenga barakubeshe, nugukora nugutanga. Icyo utanze rishizo kwimbura nta bindi bintu. Iryo ni itegeko rya Bibiliya. Bakristo tuve mu buzima bwo gusegerereza, ubuzima ngo nisaidie 2000 ngo saidie 1000 francs biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Nawe fasha abantu sha, nawe fasha abantu, hezagira abantu, gaburira abantu, ambika abantu. Icyo ukora nicyo uzohezagirwamo. Abakristo umuntu akaza muri eglise akamara ukwezi yambara impuzu, abamama babona mzee baramubona yuko mama nta buzima afise, ariko araje muri eglise. Abandi barapendeje, abandi bamerewe avuga ngo bamurabe ngo uyo nananuka. Musumuze sabuni, bwisabuni yoge kugira ngo ntanuke. Yesu yavuze ngo nari nshonje nagenda menya, nari mwibohero. Ni itegeko riri muri Bibiliya, nta bindi bintu special. Haraje mama muri eglise turabonye ko ubuzima bwe butameze neza. Uyu mama anahitaji mavazi. Mama batatu wanamuzia mangobo wa makombo, na sabona anamwambia mama unakuwa unapendeza, ni nyumba ya Mungu. Haleluya. Uyo mama zo basengera igihe cyose ngo bari mama banisaidie, bari nivikasha, baranyambitse bajya mama barangiriye neza. Kubera iki? Mwamuhinduriye amateka.
si Imana izobikora, nitwe tuzobikora. Yesu ashimwe cyane. Gutanga, bababwiye gutanga si ubutunzi bw'abajya abavyeyi, ndababwije ukuri ngo mwe mutunge, ni mwebwe. Muri eglise barabizi cye nta gufyina ku mahera. Amahera reka amahera para n'ikintu gikomeye mzee. Iyi microphone mwayiguzike? Oya, mwayiguzike microphone? Mwaragiye ngo re ngo duhe microphone ati ntabyo kuvugishwa, zana amahera. Ikintu cyo ni Bibiliya n'amahera. Ikintu cyose niki amahera. Nico gituma isi yo yarabimenye mzee. Isi yo irakora cyane ikabika amahera, ariko twebwe turasenga cyane tugere gute nidukore. Cyo gituma turabakene, tunaomba sana kila tutumiki. Baba leta kamba wende kazi nilete vitu gani? Kienda ku kazi ndaguhezagira. Navuze ngo nzohezagira ibikorwa ni Bibiliya. Ni Bibiliya. Ishengero ryake ryarizi ibyo bintu. Barakora, barafashanya, barahezagirana. Haleluya. Twe duvise umunsi dukora rimwe mu mwaka wo guhezagirana muri eglise mu ishengero. Rimwe mu kwezi kwa gatandatu. Kavuga ati raba umukristo wiyumvira ko uzomuha indagara, uzomuha umuceri, ariko umuntu wese ahezagire mugenzi wiwe. Rimwe mu mwaka kavuga ati raba umuntu niba ari babiri uzogurira impuzu, niba uzomurira inzu nta kibazo. Nani kafana nani ndabundi kandi je ndabira bakene. Nabwa uyu mama naba ndabavika. Kashagenda hano kagura igitenge, kabapima nkabashoneshereza, bakaja kwa Mungu baswingitse muri eglise. Wanasema dadi, Mungu akubariki dadi. Nasema mvae mpendeze wanangu, mukipendeza na mimi najikula fieri. Muri eglise abantu badakora. Batu wasifanye kazi na makosa. Reka dusome cyandizwe, sibyo? Dusome cyandizwe. Bya mugenzi ati gutanga. Oya mubwira ati gutanga. Dati kandi ntiwikawushe. Umubwira ati duza ishikano muri kwezi kwa 12. Mubarire ati duza ishikano ngwandi kigira 10. Mubarire kandi ntumutwengera ati ubikore. Niyigirishe gusa ngo yigirishe ngo sina pesa urayafisesha. Luka 6:38. Abasomyi babiri ndabakerenga asomyi babiri undi arayo muri Timoteyo wa mbere 6:17-19. Karibu cyane muzi. Luka 6:38. Turasoma mu izina rya Yesu. Indanzi y'amajambo havuga ngo nturaba abandi utiravye. Murongo wa 28 avuga ngo ingero nziza itsindagiye. Munyumvirizeye mumve ko nasoma ingero nziza gute? Ingero nziza itsindagiye. Ingero nziza itsindagiye. Inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Kuko ingero mugeramo ariyo muzosubirizwamo namwe. Kuko ingero ugera ayizogera gute? Ariyo muzosubirizwamo namwe. Subiramo hano nshuti, subiramo byukuri. Ingero nziza itsindagiye. Inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamo namwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ingero nziza igize gute? Oya, igize gute? Niko byanditswe yewe. Imeze gute? Oya, nshaka kakandi mukumve. Genda gahoro gono nshuti, subiramo. Ingero nziza itsindagiye. Hagararaho nyene. Ingero zimeze gute? Iyo abantu bagiye kwimbura umuceri mu igune bagira gute? Bawutsindagira gute? Bakoresha iki? Sumuhini. Bandanya. Ingero nziza itsindagiye inyigishe. Kunyigisha ni gute? Suku. Urumva hajya guma usunika ukubita ati umufuko nturagira gute? Nturuzura. Iyo unyengisha bishagira gute? Biramanuka.
turi kumega yemwe. Icya gatatu isesekaye, iyo ikintu umaze kugitsindagira ukakinyingisha kirasuka. Amen. Kirase uku niko dukwiye gukora mu bwami bw'Imana. Iyo turi ko turakorera Imana ntituraba umuntu, turaba Imana yaduhamagaye. Haleluya, amen. iyo turi ko turatangira Imana ntituraba umuntu, turaba Imana yaduhamagaye. Mu minsi yeze twarafise ingorane z'intebe kuri eglise, tukana intebe 350 turatanga hambere na zingahe. Hanyuma umuhungu umwe arantelefona ari muri Canada ngo mze narumvise ko mugomba ratangisha ibintu none mwarose zingahe. Yabwa ni 43 gutyo. Ngo sawa ngo nzokubarira. Mu minsi heze mze yangubise surprise, arantelefona ngo sanga muri ville, ambira ngo naguze plastique ijana. Amen. Imiliyoni izi zitatu. Ati na wa mukobwa wawe warera yariguze 10 baduwezagira 110 plastique. Kuko izi ntebe ni hatari. Izi ntebe ni hatari. Izi ntebe ni hatari. Izi ntebe ni hatari. Ndabwira abana ni erega intebe twazironse. Truas intebe ijana na 10. Uyo muntu ndababwiza ukuri, aho ni yatsindagiye muze anavuye 3 miliyoni. Imiliyoni zitatu yambye ngo ntanze izi ntebe kugumugore wanje n'umwana wanje turi muri Canada kugira ngo Imana twaguriye amahema. Amen. 3 miliyoni zitatu baratanga, ariko mubwira umuntu ngo atange 50,000. Nindazi shifo nindazi shifo. Ishifo murayizi. Ushaka kuguha amazi ugira gute? Ushaka kwishifa guha amazi ugira gute? Niko rero batugira muri eglise. Barazi ko dukorera Imana ukomba ngo leo tamtumikia Mungu, tamtolea Mungu. Hewe bakadukanyasha. Toa! Nanuzera tanze. Mpaka mchungaji hapa pana mishipa inakomala juani. Iko na tukamua. Kugira ngo kule ka 10,000 shida. Hari abatiba bandi ni ba échanger mu mfuko. Urabona amaboka arazi 10,000 na 5,000 na 2,000 na 1,000 francs. Umva indani na Imana yakuntunga ivuga ati uko gumuhindukiza amaboko urakura yo 10,000 tu. Ukachugura swata 10,000 ugatanga kadongo abantu ngo letwa 10,000 ntutubaza watanga Imana vyaheze byawe. Wanakuya kuneza izoyironderera. Izoyironderera. Unakata kumtolea kwa mema, Mungu atazitafuta atazileta. Wase nao za basuma basiba bayibe bayatwara. Kutangira Imana. Kutangira Imana. Izi muzu nambaye ngana nta muzu naguze. Ibi byose mbona nambaye ngana nta na kimwe. Nta muzi mweje mze ndagura ikintu na kimwe mu buzima bw'iwanje. Imuzu, telefone, amakostime, ibirata vyose barama. Dadi tumekuzia kostime, barikiwa sana mwanangu. Tumekuzia kiatu. Nubu nababwiye ni munguru ya Christmas nzo mbegwe. Hey. No ndiko na barongora. Sasa mimi ndafasi sinamwe muniuzie mangoni vale. Kandi baraheza yigwa bwabara. Kubera iki barazi gutanga. Iri ni itegeko ngo urukundo Imana yakunze ariko bwatubyigira gute? Kugira ngo ariko ahabwe. Imana niyo mutanzi wa mbere mu izina rya Yesu Kristo. Yatweretse akarero itanga Yesu Kristo mu gishingo canje. Yesu araza aramfira kuje ndari gupfa amubugingo akiniomba sadaka none hari chabuze. Imana hari chibuze ga yemu. Erega ni kuneza yacu. Ni kuneza yacu. Wakati unatoa ni faida yako wewe. Udatanze ntuzohezagirwa. Utanze uzohezagirwa. Urabona aya maprincipe ngo itsindagiye inyigishe iseseka niyo bazoguha mucugize gute uteza. Ndakubwira ikintu rero, ni watangira Imana ntuzubwire ngo nibariki kesh uzubirekera umwanya wayo. Amen.
irekera umwanya uzotanga ngaha mu Kamenge, utange mu Gatunguru, utange mu Kigwati, utange mu Kinindo. Umunsi ntazi nawe utazi, Imana izotangaza ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uzokumva telefone, mama uriye ndi ku isoko, ngo nyaruka caciyemwo, nyaruka. Murabizi rero ngo badutangura umugambi, ngomata kandi abonye kuri umwizigwa byose mfise miliyoni 10. Miliyoni 10 ngomba baba bari utangura kudandaza, utangura kuja ngaha i Buganda, ngaha uzana umuzigo gura Dar es Salaam, uzana umuzigo mu myaka 3 uzoba ufise imodoka n'inzu, kuko watangiye Imana. Abantu bazi gutangira Imana saba kene n'abatunzi. Yesu ashimwe cyane. Hari umama numvise kuri bizigo yarampezagiye cyane, yarafise abakobwa batatu, aravuga ngo Mana ngomba ndagutangire nsaba kugira ngo abakobwa banje baze barongowe n'abantu b'icubahiro. Tangira uyu vyagenze kurya nyene, barongowe n'abagabo bifise. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mukobwa uri ngaho ukeneye kurongo uhora utanga gute? Uhora utanga gute? Cyangwa ukuza kwiriza gusa uhora utanga gute? Ukeneye umugabo ameze gute? Mutangire uwo mugabo sha mwibanga, ntubwire n'umuntu. Mwambie Mungu, sitaki mwizi, sitaki mulevi, sitaki mpiga kanyanga, nataka deje directeur wa kitu fulani. Wewe ugatanga gusa. Kandi haza benshi ngo sindi imbwa, ndi umuntu. Shika muri vugane na Mutama, we mtolee Mungu tu gahoro gahoro, uzokumva umunsi mutazi. Sisa urazi ko uhora unyica, none kutarapfa nuko ikomeye, ndakwica je no kwica wowe ukabaho. None kumbwiye nabati nuko ngo ndakwica je no kwica ukabaho. Tasi ndagukunda ati none wankundi iki? Inyinya iri wankundi ninasaza na bizogenda gute? Nakundi bisusu none ninavya bigahoka bizogenda gute? Wewe wabonye indemo, nturabe indemo urabe biri mu mutsimi wanje. Ati niba ushaka ko tubana ntugira ikibazo genda kwa Mutama hariya muvugana. Uzokora ubukwe ku buryo bahita ngo bahita dine. Iyo bavuye kugira mariage bagira gute? Muri reception dine reception abandi bakora mu masare, wozo ukora mu kiyaga cya Tanganyika. Wari bwayibona ivyo bintu bakabana amavedete n'amabafre, bakavuga iyi mariage yabaho. Iyo umuntu yubasha Imana abura, bakavuga iyi mariage bigenze gute? Izindi zibera ku masare, ibereye reception muri Tanganyika, kandi biri pose amavedete amabafre tu pum 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 pum. Nibiki iyi Imana igomba guhezagira umuntu iracanganya ibintu. Hari umuntu ariko aranyumvaga yemwe? Haleluya. Wewe nuyitangira bivuye hehe? Mu mutima, kuko ndazi ko mwemu azokurongora kwishikarwa gikimaze imbere y'uhoraho Imana yawe. Ikora ku mutima w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Timoteyo avuga ngo inshuti yanyu wahageze 6. Timoteyo wa mbere 6:17-19 avuga ngo iki? Timoteyo chete cha mbere Paulo yandikiye Timoteyo 6:17 6:17 mvuga ukuntu havuga ngo wihaniza abatunzi bo mu vyiki gihe, wihaniza abatunzi bo mu vyiki gihe, boye kwibona ko bafise agatsiyaye n'akazu ngaho mu Caraba, canke kwishimira ubutunzi canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana. Umviriza, ariko bishimira Imana iduha vyose bisesekaye ngo tubinezerererwe. Imana iguhaye ubutunzi, nyumviriza. Yesu ashimwe cyane. Ngoma ndayo ibanga rimwe. Imana ni yaguhereza 200, nyumviriza mu Kristo uri ngaha. Kagoheza ngahe? Uzufate 10 yiki ushiye muri envelope, turi kumwe. Hanyuma ufate amafaranga 5,000. Muranyumva neza? Uyabike yishikanwa rya mbere credit vendredi na dimanche. Yesu ashimwe cyane.
hama ufate arya amafaranga asenga birasigaye uraba akantu kagatama kazi katishobo gahezagire. Haleluya, amen. hanyuma urondera amafaranga ibihumbi 200 ushire kuri konte yawe. Yesu ashimwe cyane by'intega. Hanyuma asigaye ugire stoke mu nzi wawe. Niwaronka menshi naho unezereza abana turi kumwe, bambare babegwe, mugende kuri bice murye kirore munezerwe. Haleluya, amen. Imana iguhaye ubutunzi nukugira ngo ubukoreshe kandi winezereze. Haleluya. Uno munsi umuntu araheza yiwa amafaranga yahora ajya indagara agumajya iki. Imana irababara, naguhaye 50 ugumusuma indagara, gura amakoke ngaho ya 20. Undi ati yo uhindura isosi hoguma kundagara zumye nta regime nawe uzokuma. Iyo umuntu ari ibintu vyumye nabagira gute igituma umuntu agira kabiri nibya birenga tujya kujya ibintu vyumye hindura, gira gasosisi shira haji sana kandi kantu shire haji. Ubwo yabana ati abasante nagafana munezero. Umuntu warosa amafaranga n'umugore ntabimenye. Reka ndabashimira ntawe uno munsi nyene nari ndi kuri eglise, umuntu warantelefona ngo dadi ngo hari umuntu yarungutse envelope yawe ngo nyara kuzuyitore. Ndavuga ni envelope ya okay, ncandambara pyu cyanja muri bisi ndahashika. Urabizi rero wa muntu yakwiyumvise ko ntego vuga yosesha ariko hari mu mutima munyumvirize ngo rero ya envelope kutanda uri mu mwemu wewe ati ngiyi ndayiguhaye. Ndavuga niyo Mana urakoze, naciye nduhukira kwa Siyonisha niyo naciye nduhukira. Icyo wongera volume chuvuga ariko ndavuga ni nari maze igihe najya inyama yewe nacengure kuko umugore wanjye akunda kanyama kanuze cyane, amugurira kanuze ndamutera amata meza cyane. Abuzwe ndabashira biskuti bambonye ngo babonye igisuguti ibyo babonye. We Imana iraguhezagiye avugira ngo uhindure, gira mugenzi ati Imana iraguhezagira uzuhindure gusuma. Mubariresha reka kwiyo manganya hogu musuma gusindagara indagara geuza systeme. Uno munsi tubinezereregwe. Uriziki kanguo kamuzuri unabakia tu munyerera munga kupatia 200,000 vua munyerera nunua kanguo kabei ugeuze na westiri ya mashono yale ya munonanti combien tuko mu 2023 utapendwa na nani? Piato vile sutie ile jipe ile ndabisema vyote mimi hapa. Unakuwa mkanisa Imana ni yera yaguhaya mahera nawe hindura no kwambara. Haleluya. Chaharya ukoraga huzu wambare ni wafa bazozambara abandi. Chinjoy kuzimu hakuna ambiance ni hapa. Kuzimu hakuna nyama, hakuna nani kamsengele bametere baranisikia kainga mkamenge huku hakuna kitu. Eka kuibanira Imana mwana akubwira ngo papa ndataka itumbura ngo urajya kubasoda. Abasoda bamuvye abasoda umwana abwiye umuvye ngo papa tanetea bisuguti ngo urajya kubasoda ashango igitoro cyana 12 uzima mama ya gitoro mutoto muuzie bisuri 500 achagukunda sema yo papa ananipendaga ananitea kabisa. Abwira bana ngo papa yangu ni wa maajabu ananitea kabisa mimi baba yangu akabija kwifye bandanya nshuti mubinezereregwe. Hey 18 mwayijimije kanani ewe mukunda kuzimya kwera. Okay. Kandi bakore iciza. Umviriza kandi bakore iki iciza babe abaki
babe abatunzi ku bikorwa byiza. Umviriza, bakora iki? Babe abaki? Kuki? Ku bikorwa byiza. Ku bikorwa byiza. Hanyuma babe abanyabuntu. Babe abanyabuntu bakunda kugira gute? Bakunda gutanga. Haleluya, haleluya. Abana abantu bitwa abatunzi, basijivune kwa sababu ya franga bako nazo, ariko amafaranga bayakoreshe mu bwami bw'Imana. Haleluya. Bafashe abantu muri eglise, batanga ibitaye muri eglise, abantu bakore ayo mafaranga yabo bayakoreshe mu bikorwa cy'Imana. Wahejeje? Bibikire ubutunzi buzoba itanguriro ryiza. Iyo umuntu atanze uba wibikiye ubutunzi. Haleluya. Mu gihe kizoza. Mu gihe kizogira gute? Kizoza. Kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Iyo numviriza hari amaprincipe ari ngaha. Iyo umuntu atanze aba yibikiye ubutunzi mu gihe kizoza. Icya kabiri, hariho ubugingo uzohabwa. Haleluya. Hari abantu bamye ngo nta uzobura ingero. Murakazi? Buri ingero, nta uzobura ingero y'ibiko. Nta numwe. Oyaye. Oyaye. Y'ibiko. Ikintu cyose ubiba mu bwami, data zo kwishura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gikora kivuye mu mutima. Haleluya, haleluya. Kandi ahantu hose ugeze kora, ahantu hose ugeze tanga. Abarundi bari bazi guca imigani ngo vomera zose none Yesu ashimwe cyane. Ngo mavugane n'umuntu kuri no mugoroba, uko umutima wawe wakiye n'ijambo ryo gutanga, Imana ikwagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Uko no kwizera niba wishira mu ngiro Imana wizeye nizoromamba ubuzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Niba washira mu ngiro iri jambo ndakubwiye, Imana nizokumara maza. Yavuze ngo ndi nyuma y'ijambo ngo ndarishitse. Haleluya. Kandi abantu bose bizeye ijambo, Imana yatangaje ubuzima bwabo.